tukazobakorera indirimbo zibiri tuzogira shooting neza hanyuma tumwe tubagire na video for free atakibazo na kimwe tabindi bintu basavye turafise ivyuma bikwiye Inox Music Company. Hanyuma abaririmbyi bari mu giti ciwabo ari babiri canke batatu abo nabo nyene twabibagiwe ariko twacari muri gospel abo nabo dukeneye abakobwa babiri n'abahungu babiri bafise indirimbo za audio zitarenze iminota 5 donc tuvuga ngo iminota 4 n'amasegonda fate 30 twari dukenera n'ama club culturel abaririmbyi batamba bari indirimbo z'ikirundi. Ikindi kintu nubishe batavuze no shaka kuvuga ni ikintu kijanye na membership. Muri Inox Music abaririmbyi bazokwifuza yuko tubandanya dukorana hariho amasezerano tuzosinyiranira bagashobora kuba ba membership kubera iyo umuntu amaje kuba membership niyo yaza gusohora indirimbo après ntazoshobora kuriha cyo kimwe n'abandi ataba ba membership. Hama kano kanya ngaha ku izina rya Inox Music Company hariho abasanzwe bicaye ngaha imbere mubona na cyane cyane bagiye kutuyagira ibitari bike kubijanye na rino shyirahamwe cyane no company ya Inox Music isanzwe itwarwa n'uwitwa Lino Ngabire asanzwe aba mu gihugu cya Australia. Mugabo kano kanya tuza kuganira ku bijanye n'ibyo baduteguriye na cyane cyane ku busanzwe ajejwe ivya media ndetse n'ivya media nawe ni Bimenyimana Nobel ndetse n'usanzwe ari presenter wa Inox Music Company hano mu Burundi nawe so wundi yitwa Gilbert Nkurunziza baduteguriye byinshi na cyane cyane ku bijanye na promotion ahanini tuza guhagarara ko bateguye ku baririmbyi b'umuntu. Turazi ko iki kibazo gisanzwe kihari ni nabo bashatse gukorera cyane gusumba imbere y'uko bazotubwira ibindi bizokomeza muri Inox Music Company. Uko bipanze rero nuko isanzwe ikorera hano mu gisagara cya Bujumbura muri irya building yajya kuri Avenue de la Métier PC ni kuri ni APC ni ya kabiri nimero C73 muri rusangi. Turazi ko canke abaririmbyi barakora indirimbo mugabo bama muri audio bama mu audio canke mugabo ino company ikintu gitanguye gukorera ko hari promotion igiye gukorera abaririmbyi canke n'abartiste mu Burundi mu kuzoja kwiyandikisha muri nivo basanzwe bakoreramo mu nyuma baheze baselectione nabyo baza kudishikirako. Numva ahanini no tangura n'ijambo muze Bimenyimana Nobel asanzwe je bya media abaramutse hanyuma kiduhana kajyo usanzwe ari representer wa Inox Music Company nawe nyine abaramutse mu nyuma tuza gukomeza n'ibikurikira. Okay, murakoze cyane. Nkuko yabivuze ntwa Nobel Bimenyimana nkaba njejwe cha media muri Inox Music Company. Hanyuma kuno munsi twashimye gutegura ikiganiro kugira ngo dushe ku gico tuvuze nka Inox Music Company. Ubwambere Inox Music Company ni company ikora ibitari bike ariko no munsi dushaka guhagarara kijanye na music nino promotion dushaka gukora ku baririmbyi. Inox Music Company ifise intumbero ya renforcement capacité ku leadership hanyuma na formation d'anglais informatique aho sinza kuvyinjiramo kuko sivyo vyatuza no munsi nubwira ngo mumenye exactement Inox Music Company akarere kwirakoreramo. Hanyuma kinacho turipfuza mu misiri imbere ya service ya radio television numérique ariko hari bitarasobanuka neza ariko niyo dutera tuja ivuga uko. Hanyuma kinacho turasena dushaka n'uzogira service ya organisation y'ama evenement tandukanye ku baririmbyi ku bindi bisanzwe tugenegene bitandukanye. Eco no cyo mvuga n'ikihe nuko uno munsi sivyo shaka guhagarara ko ariko dushaka guhagarara kuri promotion y'abaririmbyi uko bya bitangwa bivuga. Dushaka kugira promotion murabizi mwese abaririmbyi ngamwe cy'u Burundi nkuko yabivuze hari abantu bakora audio ariko bikagwana cyane kugira ngo bashobore gukora video. Hano muri ibyo nabizi yuko dutunza abaririmbyi benshi bafite tara mu Burundi kandi bashoboye kuririmba
ariko ugasanga kubera uburyo kubera kudashobora iki ugasanga ari ahantu adashobora gushika. Rero Linux Music Company yaciye y'intumbero yo kumanza gutanga promotion ku baririmbyi twarashoboye kubija inama turavuga ati reka dutange promotion kuba abaririmbyi barimba muri rusange dufatiye amakorali yo ma église ndavuge ma église y'aba protestant chez catholique bose barugurura imiryango twifuza amakorali ashika kuri ane dushaka guha promotion ndayivuga uko tugiye kubigenza tukazobakorera indirimbo zibiri tuzogira shooting neza hanyuma tumwe tubagire na video for free atakibazo na kimwe tabindi bintu tubasavye turafise ivyuma bikwiye Linux Music Company. Hanyuma abaririmbyi barimba gitici wabo ari babiri canke batatu abo nabo nyene ntitwabibagiwe ariko twacari muri gospel abo nabo dukeneye abakobwa babiri n'abahungu babiri bafise indirimbo za audio zitarenze iminota 5 donc tuvuga ngo iminota 4 n'amasegonda fate 30 ubundi ho niyo ndirimbo twari dukeneye. Hanyuma uko bizogenda ndabivuga mu nyuma tukaje dukenera n'ama club culturel abaririmbyi batamba bari indirimbo z'ikirundi dukeneye imigwi 3 abo naho tuzakorera indirimbo zibiri. Rero uko tugomba kuzobikora navuze iminota dusanzwe dusaba uko tuzobikora naho sukundi tuzotangura kubandika kuva kuri umunsi wa mbere tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu. Bizodufata isomene yose tuzoba turangije kubandika hanyuma kwiyandikisha turaza gutanga nimero yo ku kazi twongeye dutange na adresse aho dukorera. Nta kindi kintu dusaba ni kuzana iyo ndirimbo tukakwandika hanyuma hari ababijejwe tuvyige turabira indirimbo yuko by'ukuri dushaka kuyitora hanyuma tugufashe kugira ngo dushobore kuyukorera neza atakibazo na kimwe kihari. Hanyuma ikinaco no bandaniza ko ma condition nta bintu birebire tuzosaba ariko dere n'isomeye nimwigiye gutangura bashobora kuturondera nkuko yavuze adresse ni kuri biro ni hajya kuri Avenue de l'Amitié bya building ya ABC muri niveau ya kabiri kuri C7-3 niho dusanzwe dukorera. Hanyuma nimero nibaza baza kuzibona ko twifuza yuko iyi nkuru yoshika kure abaririmbyi cyane abaririmbyi bavyumve hanyuma baze tuvugane hanyuma dushobore gukora kino gikorwa umuntu mbere kubafasha. Hanyuma nimero de telefone ni 72 20 39 38 72 20 39 38 niyo nimero dushaka yuko buhamagara kugira ngo dushobore kubafasha. Hanyuma kina tunashaka kubandaniza ko kuri promotion ko tugomba kubikora hariho muri ndashobora kuza akavuga ati none ko nkeneye ko ibibanza bitandukanye yo gufatiramwe ama image harabusanganye bwa buryo ne buce bugaruka kubikibazo. Rero Linux Music Company ari imigwi y'abantu baririmbira hamwe kubijanye n'ama transport ma déplacement hari ama déplacement canke n'ibindi bishobora kuba bikenewe abo tuzovugana nabo ariko nibaza yuko aho bazokwimenya ariko abo dushobora kumenya n'abantu bashobora kuba ari bakeya ari batatu ari bane. Linux Music aho ndavuga neza yuko twebwe tuzobafata en charge tuzobafasha kugira ngo ama déplacement ndetse n'ibibanza bashobora kuba bakeneye ko bashobora gukoreramo video yabo tukabafasha mu kubirwa donc kubikota gutanga amafaranga. Rero Linux Music Company navuga ngo ije nkuko mubibona harimo music ije kugira ngo ifasha abaririmbyi b'u Burundi kugira ngo turabe ko umuziki w'u Burundi dushobora kuwuteza imbere mu rugamba batari bake basanzwe barimo guteza umuziki ndundi. Hanyuma kinaco novuga nibijanye n'ibikoresho ndabirangiriza ko novuga ngo ibikoresho twe turabifise sibyo tuza gukota cyari tugira ibiki. Linux afite ibikoresho byayo byikwije kandi bikomeye cyo gituma tuvuga ati rero twahisemo gutanga ino message ko tubona yuko twiteguye kubikora. Hari abaproducteur babiri babishoboye kandi bamenyereye ku karere nizera neza yuko atakibazo na kimwe kizohaba
ku bantu bose bazoba baje kugira ngo dushobore gukorana muri ubwo buryo. Rero ndangiza novuga kino kintu nuko abaririmbyi bose bazoza ku muri Linux Music Company kuri office aho dukorera, hashobora kuza benshi, hashobora kuza abaririmbyi benshi bafite indirimbo zabo bashaka ko dukorana nabo. Nuko navuze yuko tuzoraba indirimbo by'ukuri ikoze neza kandi ku buryo dushoboye kuyitanga canke nawe hagiye kuyerekana kame bashobora ati indirimbo vraiment yarakozwe. Rero nico kintu ntari tuzoga turabikota tubiraba kugira ngo dufashe abaririmbyi. Rero novuga ngo n'abaririmbyi mushobora kuza kwaza ikibazo kana kivuga kiri kare kijanye n'abandi bari indirimbo profane, novuga ngo nabo ntitwabibagiwe, ariko uno munsi twashatse gutangurira kuri aba baririmbyi nabo ndizira yuko mu minsi iri imbere dushobora kuzobahamagaza ko nabo kugira ngo dukwane nabo ko nta karimbi twe dufite muri Linux Music, ariko byose bivana n'uburyo kugira ngo dushobore gufasha abaririmbyi aho badashoboye Linux Music ishobore kuhabashitsa. Rero novuga ngo ni ivyo bisigaye na service menshi dukora muri Linux Music ku muntu ni zatso turakorana azovyibonera ubwiwe kandi azobitemwanya ko Linux Music ico yamufashije. Rero novuga amajambo make mu kijanye na promotion y'ino munsi twifuza guha ku baririmbyi, ni occasion twuguriye ku baririmbyi b'abarundi imigwi itandukanye y'abarundi kugira ngo dushobore gufashanya tubashigikire mu kigwa cabo no mu ngabire zabo kugira ngo turabe yuko twoteza imbere umuziki ndundi. Murakoze. Ku mazina nitwa Gilbert Nkurunziza, mvuka Ingozi, ndi umusore. Ku bisanzwe nsanzwe nije representa wa Linux Music Company, nije nkurikirana cyane cyane ibikorwa byayo nishigwa mu ngiro, cyane cyane kubijanye n'umugambi wo guteza imbere cyane cyane umuziki mu Burundi, tutibagiye ibindi ayandi ma departement yandi tutazize ku ruhande. Kuvuga rero nyene company yitwa nkuko mu byumva Linux Music yitwa Rengabire, nawe yashimye ko ashobora gushinga kuzana iyi branch mu Burundi kuko asanzwe ari byo canke se mwuga akoreramo. Nukuvuga rero ikintu ca mbere kuko iyi company nta gihe kirekire iratangura, yatanguye ku itariki 17 z'ukwezi kwa 12, tukaba twaragerageje gushira mu ngiro ibikorwa bitari bike no kugira ngo turabire hamwe kubijanye n'umuziki ndundi, kubijanye na gospel, kubijanye n'ibintu bijanye na informatique, ko mwibi bintu bya Linux Company hazobamwe no hari ico tavuze, hazobamwe no kwigishanya ibintu bijanye n'igiswahili, ndimi, Congereza, ni kuvuga ifise ama branch atandukanye. Kubw'ivyo rero ni kuvuga tumaze kubona twace tubanza gutegura promotion ku muririmbyi afise ingabire yipfuza gushika kure, kuko mu Burundi hari ingabire zitandukanye, hari amado menshi cyane, ariko benshi bagaca bagira ama obstacle ashobora gufrena guhagarika za ngabire zabo. Kugira rero dutangura igikorwa cyacu nyezina, twaciye dushima yuko tworansa ama publication biciye kuri promotion kugira ngo duhe akaryo buri muririmbyi yaba uririmba ku giti ciwe canke se ari muri kohale canke se izindirimbo z'imico kama zigize Uburundi bwacu, kugira ngo umuntu wese ashobore kuzana bya vyumviro wa muntu ari hari yakure nawe Linux Music mufate umugongo, hama tushobore kumukorera indirimbo nziza, ko dusanzwe dufise abatekinisiye
n'ibikoresho novuga ati by'ukuri ibikoresho biriho. Niyo mpamvu rero twashimye kubanza imbere yuko tugira ibyo dukora canke se ngo kuko ibi bintu byose bizoba forofe kwa ya makorari canke ibiki tuzokora nkuko yabidondaguye hama umuntu tumusohorere indirimbo nziza cyane kandi zigezweho. Nibyo mu ncamake nashaka kuvuga nk'umurepresenta, isigaye ari ibibazo canke isi biraza gukurikira. Murakoze. Manje kubaramutsa mwese. Ku mazina nitwa Itangishaka Kurera, nkaba ico njejwe muri Linux Music, nkaba ndumwanditsi. Numva nta byinshi no bivuga ko kubera byinshi bamajije kubivuga ko. Ikindi kintu nufishe batavuze no shaka kuvuga ni ikintu kijanye na membership. Muri Linux Music abaririmbyi bazokwifuza yuko tubandanya dukorana, hariho amasezerano tuzosinyiranira bagashobora kuba ba membership, kubera iyo umuntu amaje kuba membership niyo yaza gusohora indirimbo après ntazoshobora kuriha cyo kimwe n'abandi atari ba membership. Ico nico numva nari kongera ko ibindi byinshi babivuze. Hama murakoze. Mpere kuwa mbere abajije ikibazo yavuze ati ngo mbe tuzokunguka iki mu byo turakora, kuko nko bizwi clip video irasaba uburyo. Igihe cyose urakora ikintu witeze kushoka ubona inyungu aho nyene byamabigorana. Ico mvuga rero ni kimwe, iyo habonetse umuntu avuga ati ngo mbafashe kino kintu, nuko abafite umutima wo gufasha ubwambere. Umashobora gutakaza miliyoni 5, 10, 20 kugira ngo gusa amanza abone kijya kinashaka gukora akameme ko cabaye. Ico mvuga ni kimwe, kucereke cyo batu tuzokunguka iki muri Linux Music Company. Ubwambere twebwe twashyize imbere inyungu. Ntitwashyize imbere inyungu, dushaka tumanze dufashe. Ibisigaye burya umukozi abona impembo ari ku gikorwa. Ntitwaje dushira imbere ati twebwe tuje gufasha aba tuzokunguka iki uku nibaza yuko ngahano bangiye mu biri birebire ntitwova hano. Ico mvuga ni kimwe ubwambere ni umutima wo gufasha abaririmbyi b'abarundi. Nico kibazo nico nyonshu ya mbere numva no guha, niwo mutima dufise muri Linux Music Company, gufasha umuririmbyi w'umurundi. Ibisigaye by'inyungu kuntu tuzokunguka nibaza yuko aho niho tumanza kuja kugikorwa, ibindi bizokwizana. Ikindi naco wabajije ni kijanye na abajya abandi barimba izindi ndirimbo kofan be bazoshikwa ryari. Ico novuga ni kimwe, ntitwabatereranye. Sinovuga ati ngo ni mu kwezi canke mu mezi abiri canke ryari, hashobora kuba kare canke kera. Ariko ico mvuga ni kimwe, murabizi yuko umuntu wese ni vyiza yuko umuntu yemera ikintu ashoboye gukora, kandi ni vyiza yuko umuntu iyo arashije ikintu agikora, kuko mwebwe muri abajournaliste muramesha makuru muca mubishira ku marezo sosio, biramenyekana ati mbeba abantu ivyo bavuze barabikoze. Bisigura ngo rero twebwe tumanza kwiyemeza ibyo dushoboye, hanyuma ibindi bikaza mu nyuma. Nibazo cyo kibazo rero mwabajije, ntitwabateranye ikibintu ko twari kuvuga ati abarimba izindi ndirimbo kofane ati twe ntabo dukeneye. Nico cyari kuba kibi, kuko bose n'abaririmbyi kandi bose bashaka gutera imbere. Ico mvuga nike nuko abandi baririmbyi twabashyize kure. Ico ndico nuko anytime dushobora kubatuma ko nabo bakaza twabakora indirimbo. Ikindi kibazo mwabajije nikijanye na mbezo batora gute nibaza ari benshi. Ego nubundi kuza ari benshi bategeza kuza ari benshi nyene, kandi twavyumviye tuzi yuko bazoza ari benshi nyene. Ariko ico tuvuga ni kimwe, nuko ushatse ngufashe abantu bose ntabyo ushobora. N'ababwiza tunga bakomeye tuzi barurangiranwa, ubabwiye ati genda ufashe nk'Uburundi bwose bwonyene, nibaza yuko yogira ibiharuro birebire. Bisigura ngo rero abantu bakeneye ubufasha ni benshi. Ico mvuga ni kimwe, nuko twe tuzofasha abo dushoboye. Hanyuma uko tuzobatora nibaza ari benshi, naho twebwe ababimenyereye barahari bashobora kandi kuzodufasha mu gutora izo ndirimbo. Ico nca mvuga ni kimwe, nuko uko bazoba baje banganye kose, ikiryosha nuko twapreshije ntitwavuze abaririmbyi umurengera ku buryo namungu ari mushobora kuvuga ati oya abaririmbyi kamere ni benshi hari ibyo umuntu ashobora. Nyuma baje dupreshije amakorari 4, dupreshije abahungu 2 n'abakobwa 2 bari mu giti ciwabo canke bafite amatimu yabo, n'ama club culturel 3.
niyo mpamvu twavuga tugire bike dushobora gukora apana kwemera ibintu tudashoboye gukora. Ego ikindi kibazo Gael yabajije no vuga ngo yabaje ati mbega abantu bazotoreza indirimbo n'abantu basanzwe babimenyereye. Okay. Hanyuma ikindi kibazo cyabaje nico nangeze ko cha Gael yabaje ati vuga ngo mbega abantu bazotoreza indirimbo n'abantu basanzwe babimenyereye ku buryo batazorabira. Nico no vuga nuko gushika no masaha twebwe tugomba gukora bino bintu atamuririmvyi numwe yigeze aza muri Nox Music ku buryo yovuga ati uyu muntu kamere twamufasha. Oya twebwe uko tuje gutanga ino message niko n'abaririmbyi za kubashikira. Bisigura ngo rero umuririmbyi wese yumva byifuza aho twokorana naze hanyuma dukore akazi ntabwo tuzorabira ngo naka na naka ariko abazohitamo kugahera ikibazo kino kibazo barahari kandi nibaza yuko ico ndi cyoco ntituzokwihenda tuzokurikiza ibyo twe dushaka gukora kandi ibyo twemeye tubishire mu ngiro tutiriwe turabesha abantu kuko ni benshi baza bakabesha abantu kugira ngo gusa inkuru imenyekana ariko tuzokora bike kandi vyiza kandi ibyo twemeye tubishikane. Ico kibazo no ngo barahari nta kibazo na kimwe kihari nibaza ari benshi tuzohitamwe indirimbo ko twe tuzishaka hanyuma dukora akazi. Tukingaho nyene baza ko atabifuza kumenya mbe bazotogwa gute. Okay. Abo banjiri. Okay. Bo ico no vuga uceke ukuntu bazotogwa reka nivuga gatoya bashobora kuza indirimbo amajana 2 akarorero canke amajana 3 canke igihumbi canke ijana. Rero nibaza yuko hariho umwanya wo kuzumviriza nzofa kuraba ku masura ngo umuntu turamuzi muri hari umwanya bwa mbere kuzumviriza kandi ko twashizeho ico gisata cyo dushaka guhita mu zo ndirimbo nuko nakwe twavyize turabona yuko hojaho hariho n'umugwi uzoziga ukumva atije kuri no ndirimbo uyu muntu kweri yarakoze indirimbo neza cyane kandi kindi naco rifo turaba n'indirimbo tugiye gukora burya hari indirimbo muhashora kuza usanga ariko aratukana usanga ibintu bitagira nakamaro cyangwa sanga nimba ari koma ari muri gospel basanga ibintu nyene nta inspiration hari kabisa mugabo turakeneye ko umuntu byukuri aririmba indirimbo sinzi ko mpamwe yibona naza munabimenyereye hari umuntu ashobora kuririmba indirimbo usanga arimvye album yose ugasanga iyo album yiwe yose nta ndirimbo nimwe yashoye no kuvuma mu gihugu meme no muri quartier. Rero dushaka turaba indirimbo imwe vuma tugiye gukwana ni promotion hawo umurimbyi avuga ati iyi ndirimbo nayitondeye kandi kwa nayitondeye ndabona hari akarusho kadasanzwe abantu byukuri bamisemo kandi ino ndirimbo yanje ndabona yuko hari ikintu kidasanzwe igiye kumfasha no gufasha dona message ngiye gutanga gufasha mu gihugu. Rero novuga ngo na makritere menshi tuzoraba uretse kuyumviriza kuraba kuntu bayikoze amajambo mbega iyo ndirimbo ikoze gute byose nibaza yuko tugiye mu byo kuraba idonido ku ndirimbo two kwisanga twavuze byinshi cyane ariko cyo novuga nuko tuzoraba uko bayikoze amajambo kunikoze afite ubuntu bwinshi cyane hama duhitemo gusa ntibisigura yuko izo twahisemo ko azoba ari mbi. Oya abo twahisemo nuko nye tuzokava dushaka indirimbo zine ubundi ho bashobora kuzana indirimbo 100 cyangwa 50 ugasanga muri zose ziraryoshe kandi vraiment ntoshobora ngo zose zirabishe no hari zo zoza duhitamo nimba zo ari 10 tuzihitamo hanyuma ko nico giharuke dushaka gufasha. Ego dushaka tugira iki dukora ibintu twiyemeza ibintu dushobora gukora apana ibintu tudashoboye gukora tuza kwitiranya n'abantu nuko no kivuga hama ikindi abo tuzokora ama video yuko twishira kuri channel yacu ari Nox TV. Ico kibazo no vuga ni kimwe nuko abo tuzokorera izo ndirimbo tuzoganira nabo ko turafise channel yacu itwa ari Nox TV turayifise tuzoyagana icazohita muri kenshi tuzokora nitwe tumufata ku nguvu ngo indirimbo yawe cyo twitwara tuyipostire cyo tugira ikino tuzovugana ashaka ko tuyitora ni sawa ashaka ko tuyimuha akayipostire uko ashatse it's okay no bwigenge bwiwe ntwe tumuhata kana indirimbo yiwe. Ego hanyuma kindi naco novuga ku kindi kibazo cyabajwe n'ikijanye n'ama déplacement cyo cagekeraga kuko cyane n'impunzi je nimbaza yuko umuntu kumuha ivyo kurya ukamuhekenyera ukanamumirira nibaza yuko vraiment il faut quand même ko nawe ushama kana ukora umuntu yazanye ivyuma vyiwe nturihe cabinet technique yaje gufata ama image ntubarihe na montage nibaza yuko vraiment harimo support imutera ubwo muri aho hano naho abantu benshi bakwamira
hama ibisigaye novuga ngo kubijanye no gufasha abantu byekeye ama transport Gael yavuze nca ndabakarorera nk'ubu hari amakorale ashobora kuzanwa abantu ijana kwara hadi abantu sani 150 abo bose rero guca bafata ngo ugomba bari ama transport ntavyo wovamo burya natwe nimba dushaka gufasha nduca dushaka gufasha nyene ngo vyose tugiremo oya kandi umuntu avuga ati nawe iriye déplacement yo kuva muri ville ushike mu cyarama ivyo ntivyo kunanira udashatse ugenda muri Congo canke muri Tanzania canke Canada nibaza yuko vraiment igihugu cy'ubune cyacu kiregeranye ku buryo ushatse gukora clip video uto sesagura cyane kandi umuntu ashatse kugufasha nawe cumenya ukuntu yorganiza amatugagira niyo mpamvu twatse tuvuga ngo Linux Music izofasha mu vyishoboye mu vyeki ama transport kuko niyo cufata umuntu ngo no kujya ngo nosenda guha tuce turara turi muri tournage ngo nzokurihira hotel abantu ijana kwarira hotel abantu 50 kwarira hotel wawufuse business ukora ziteye ubwoba rero novuga ngo dushaka dufashe ibyo dushobora gukora hanyuma abarivyi nabo bagire babiborohere cyane ariko icyo nico nuko vyose tuzovugana hanyuma dushobore kubafasha uko dushoboye ibyo nazo n'impuzu bavuze bashobora gukenera nibaza yuko ivyo mu minsi iri imbere nuko tutarabijamwe cyane nka Linux Music turifuza no kugira ibibanza vyacu vy'impuzu byambika abantu ariko ibyo sino byinjiramo kubera tuzobivuga hanyuma ni twaba twabikoze ari ibintu bigaragara novuga ngo rero muvyo vy'impuzu byo umuntu wocunamwa umuntu wenyine azokwipanga tuzovugana hanyuma yipange uko ashoboye ari impuzu iki ibyo azovyimenyera hanyuma dukore clip video ariko nibaza ko niyo support wadukoze sinto cyane muri Linux Music hanyuma iki naco adresse ngira uri yabaye mubwiye aho dukorera ni muri aho yakuri Avenue de l'Amitié muri rya building ya ABC rya building muri deuxième étage muri C7 3 cyo habona